none mani ngo mucanga akazi n'urukundo mani urukundo ni utegetswe gukora oyaje umviza Sky ntezo gusohora ujya ni hajya ku kazi biraheze mugabo jewe nagwerekeje ku kazi no mu buzima busanzwe ndagaruka ahubwo ivuga ati nagwerekeje ku kazi ndanagagukorera wagakoze ga X okay karagaciyemo sorry pretty girl can I say hello are you alone don't you need someone achamaringo tena punguzo to wachana shobo na fuata mfuko agara mane agara kucha kugurira umukobwa amamega cyangwa amayinite c'est pas un problème mugabo mugize mo dépasser yiwe birandamunzi mu bakazana ba Empire Avenue ndamuheruka mu bakazana ba Empire Avenue ari naho Bera yabavyariye ikibondo cyiza cyane cyitwa Mimi kuri ubu none ko tubona waje gutembe twatumiye Classic Dan muzanye muri ekibishiramo ari gushiramwe nka madame ya urumva ntiyari kugusiga kameme birumvikana je nabitahwe kandi twanabakiriye cyane neza cyane mbere muri Buja Town ewana kabisa muranyemeje bimeze gute muri Empire nibazokwicana umwana wabo bazava mutwara bazomwibagiye kwishura kibazo uyo mwana Empire bon je ne sais pas sindumva anything about Empire actually nijambe ndavyumvise and I wouldn't like to know anything about it Empire because I'm not concerned icyo ngomba kumenya Bella jewe ndakubaze entre nous réel muremeza kujya mwana ari wa Empire Avenue cyangwa ari banga riri nyuma y'ibi bintu inge oya ngita kubaze apa yuko ugira ushavure ntiwabumvize ico ngira mvuge kandi imbere ya kamera naringaje mvuga se w'umwana jewe wagomba uvuga se w'umwana kari Classic Dan bibaye byo none so umuhungu naye nkamuko umuntu azi gutamba surtout uzi gutamba uriyemera genda ugire wine up yanje Classic Dan uyigire uyitambe hanyuma naginge uposti hanyuma waje gupostinga abe hanyuma nyine umuntu wa mbere afise 400,000 deuxième ça 50,000 hanyuma afise 100,000 ni batatu kandi hazo lancement officiel yo gutangwa bushimwe donc hazoba event guys kendere kuri YouTube account yanje mugire s'abonner murabe wine up ni ndirimbo vraiment Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Uyini nice Sky kuri micro, kabutara mumenyera tangura mumenyere. Iyi Buja Town TV, ndagutumira gukora subscribe. Nimba ari ubwambere ugura iki kiganiro, nimba ari ubwambere uravye ikiganiro kuri Buja Town TV, ndagutumira gukora like, ugafite ndakuri kajya kantu ka subscribe kugira ngo bandanye wibonera ibiganiro byinshi dukora byiza bigiye bitandukanye. So guys, aha turi mu bwami bwa Buja Town TV nkuko mwamaze kwamenyera nkuko mwamaze kumenyera iyi location guys. Ndakubwira yuko iyonje ntabanje ndije nyene. Gira wamaze kumenyera. Iyonje mbanje gutanga ijambo kandi iyo nzanye ijambo ubizi yuko ntaje kubwira cyakintu warusanzwe uzi. Simba nzanye ya nkuru warusanzwe uzi agomba ndakuzaniye za nkuru zazindi zimwe zotuma ndakubwira na ya nkuru y'umuhero wisi. Yes guys, ndafise abashitsi no munsi nkuko mubibona tumaze iminsi dutegwa iteka no kuza gusugwa n'abashitsi barenga umwe barenga babiri. So guys, reka tubakira muri kamera zacu za Buja Town TV, ndabakira mu bwami bwa Buja Town TV, ndababwira ngo cheers. Ndabakira kuri kamera zacu, ndabaramutsa. Bavuga ngo ni les femmes d'abord, les hommes les femmes d'abord. Katuwaze tumuha ijambo Mabuja ngaha baramutse. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye n'amasaha ushobora kuba mutubariye ko murazi ikiganiro cacu. Ku mazina yanje ni Mugisha Ange Bella, bakaba bamenye kuri aka Gomez Bala. Mbe ubu ryarabaye Bella? Ni Bella. Yari Bella Gomez. No, jencha ndarigira Bala Gomez. Changi yari Bala Gomez nije narigize Bella Gomez. Ago yari la Belle Gomez, la Bella Gomez. Nkaba ndi CEO wa Motivational
Please made. duza mikro gatoyi kugira tukumve. Ya wari utubwiye ngo Haba ndi CEO wa Motivation Please made. kutabivuga byose entre étant umu danseuse umu video vixen CEO wa media numva ni umu femme d'affaires bebe bijya Ntabwo nkiri umu kubisinya danseuse nakoze ikiganiro. Novuga yuko nabihagaritse muri 2020. Hama cenja muri video vixen sivyo. Cenda bivamwo muri 2021. Cenda ngwa journalisme 2021. Demaze ngumve imyaka ibiri. ni hatari. Reka twakire umutumire wacu novuga ati umushitsi bamaze kumenyera cyane muri wine up. Reka ndongakire kuri kamera zacu za Buja Town TV. Yeah, wagwan meze neza. It's your boy Classic Don EUN aka Mr. Motomoto. Mr. Motomoto. Bambwirire ngo wine up. Baby, why not? Ako kantu twimye. Raba ingene Bella yaratanguye kuza muri mode. Yagomba haguruke Bella uramukinisha, yagomba haguruke n'ukuri. Ari muri motivation. Ari muri motivation. Duhe mood basi. Duhe mood. Sorry, pretty girl. Can I say hello? Are you alone? Don't you need someone? Chamaringo tena punguzo to wachana shobo na fuata mfuko. I got a money, I got a dollar, I got a kucha. You go be fine, you go fly to the sikayo. You want to marula savana. Ode kimona talipa. Agiza na nyama kwa chuma. Hey. You want to marula savana. Ode kimona talipa. Agiza na nyama kwa chuma. Ay, baby, wind up. Wind up. Wind up. Show. Thank you guys. Me, I want a marura. You want a marula? Yeah. I'm a girl cricket. Santa lipa. Ndari hasi. Uwo mubwira ngo acha maringo. Chamaringo, wewe urukundo millionaire. Ntiyanguriye. You basi haje ndayiguze. Niyo mu gitondo, n'ubu turi mu gitondo. Sikizo kifise biramazi. Yakumbwira ko avyukiye kuri dompo yo mu gitondo be. Ni ma wine up. Wining. Is it? Uvuga ati bakuzanire mugabo iyo nayo niyo mu gitondo. Ahubwo rero byabaye kubera je nakunda iyo bukebuke. Baya barakuzanira nawe. No cugomba kuzana imbere y'abantu man. Uriya yatangwa gusaba je ntarasaba. Mwumve. Bera yaje nga ntabanga rikirimo. Bera yaje nga hafise dompo kuva haize nkayo no yongera twicaye nga. Ibaze ngo ni dompo yo kuva mu gitondo. Umva hajya na bwa mbere mu gitondo cinywa ko dukeye cyadayigiye. Cenda ndayizanye. Ndambwiye turangurira yindi ngo ntabwo urimwe ngiye kugura Next Sky. Next Sky atangwa gusaba ngo impa. Bisigura yuko no musi je nari muri list acabwa ngo yandika nta cyo nawe bakugura n'imbere ya kamera. Avuga imbere ya kamera mbwiye inyuma ya kamera yabimpa kanini. Ariko Bella tuvugishije ukuri twinjira no muri sujet nateguye tuza kuyaga ko no munsi. Nka wewe umuhungu adafise amahera. Novuga ati umuhungu adafise amahera kukugurira dompo deja uwinywera dompo 20 nimba igeze mu mahera make dompo igeze muri 23 30. Tiens. Bivana aho baburiye. Ça ni 30,000. Uwo usokana n'umutipa adafise amahera kukugurira dompo ya misi yose vyovamwo kweri. Sinzi bishitse ugasanga nakijijwe. Bishitse ugasanga nakijijwe ntaco buza yuko tusoka. Muga muri iki gihe nyimba ndiko ndayini. Atari ushowe kungurira urumva ntituri ku. Nivyovamwo. Oya, bivamwo gute. Imagine dusohotse none canywa ivyo ntanywa. Eka. Neza kunywa ivyo sanze nywa ivyo numva shaka. Umwanya utangura ivyo bintu rero dusohokana twica tuguma dukominikana kuri telefone ntavyo guhura. Duhura umarira iki. Tuze guca twicara nk'abapantekote twicare tunyifanda kandi je nta mu pantekote. Deja urate look you wanje uteza kumenya ati ujya muntu ugamupantekote kwera look is. Classic ko muraba nabi. Byari karavuga ntivyumvikana.
ukuntu agura ikijisho no reka kubesha nabibonye amaramajijwe n'ukuntu navuze yuko yanguriye dompe mu gitondo yashaka mvuge ko yayiguriye ubunyene no uzi kimwengeje imagine umuntu kwakubwiye ko umutipa atagira amahera batosohokana nibaza ko nanje bari nyuma y'amahera gusa murasohokana rero na Bella oya karagaciyemo ivyo bintu mubitubwire neza ariko none karagaciye mbe nabivuze urabivuze kandi ni navyo alcohol oya just ndanywa amazi ndumukiriso nta soni ajya n'amazi avanze n'indimu n'ivyo nibuze kurwenza umunsi wose ndabasavye nibuze kurwenza sigura muri wa Pentecote navuze ko arimwo voilà bon sanzwe none mushobokana gute ari muri dompo nawe uri mu bapenda je kibazo kinkwengeje nuko kuva mu gitondo turi kumwe dompo amaze kunywa vuze ngo ngire comment on peut dire total amafaranga amaze gukoresha juste pour elle nari musi ya 20000 harimo dompo zingahe rero bigiye kunanira quand même oya mugabo bon wamaze kubimenyera je numva ari bonne munamenyera ingorane muvuga nakangari tubona nafa amezi 2-3 aheze mugabo utwinité mama umwana me voir tu vois je peux manger mu bisanzwe ukunda umungu canke umungu muvyumva kumwe utegeza kubimusaba mu mwanya rero uzi ko uwo mukobwa oba umwiteka ko ibindi bintu uzurabe ntagusama inite sibyo jewe ndayagusaba kubera ko mba ndagukunda atawundi muntu mba mfise wo kuyasaba ndayagusabye utegeza kuyama mugabo mu mwanya ubunye ntayagusabye menya ko mfise undi muntu ndayasaba nabahe bakobwa bigurira amamega ni bande jewe nyene nasi sky yari amketa mwongeze 5000 ndana mubaza je ndumugabo wawe ariko urumva basije nsaba banyongerereze bakongerereze je ntabiri mumenye ko ari 10000 nayo nyene kumampa 1000 umunsi umwe bazi hakuvuga ngo je ngo niyongerereze azona pima rabi ariko serious iri muri rukundo na classic dan je nabonye munyitabana ndavuga ati bon comme les danseuses ngira bariko bategura ka clip kumbe harimo ibintu birefu uravye ngene sigayingana clip irimwo Bella ngo akaragira akaramaso ariko arawining uretse abakobwa bagendana nawe beza honyene bashobora kuja muri clip simbuze yuko ngo je bitombera vyombera mugabo sivyo ndimwo muri iki munamba bari abantu bashaka ko nje mu clip yawe je navuze yuko umwaka ndiko ndikorera ganda ariko noronka ka award nkeneye kwiga bosigaye nkora ifoto nziza niyo mpamvu kwa kuma bibaza ngo ya muri no miss de plus de sosigaye ko ifoto nziza zisa neza ifoto ziri ku rwego ikibazo none next sky nazikora ndagomagaye muri clip uzoza aho no jaga muri studio aho byarakana ngo mangaruko narakibagiga kugurira umukobwa amamega cyangwa amayinite c'est pas un problème mugabo mugize mode passe yiwe mugihe uzi mode passe ya telefone ama message mode passe ya telefone yiwe urumva si jewe nyine numva no bigura gutema none ngura amayinite man telefone abandi ubwire good night ariko urazi ko kizira gutora telefone y'umuntu musokana n'abantu mu rugo barabaguza none sikenda kwa iciza nuko ugura amayinite nuko usuminje utojyako icambere na mbere dukundanye aho utanyizera ivyo bikora muga mugihe unyizeye uruwa mugihe unyizeye utegerezwa kumenya yuko naho yangurira atawundi muntu mba mfise rero kutizera ko nanje ndakugata kuguha modo pass yanje ushobora kuyiguha tugiye guhura umuntu nka Musupreme none wo kwe kutizera ko ndabwigata amafaranga mfise tamba mfise kwe gomba ko nizera ko juste unkunda jenyine mais ton téléphone pas droit yo kuyikorako donc j'ai rien à faire kuri wewe et puis tu veux que je te chète humanité internet access byose c'est pas ça erega bivana no imbere y'igihe udraga umuntu wowe igihe udraga bavuga gute ubusigaye nywa dompe guhera mu gitondo gushika mwana ko nagahararo man nzobiheba ibyo nzobiheba kuko ibyo sinobibamwo man bisete ahubwo urumva kare nawe yambwira yuko dompe nzonywa kwisaha
usiga baza na 120,000 kare wampa 500,000 usanga mwarahuye umwiyo dombo nyene usanga mwarahuye Jamusi niko nywa Henken musi ndubona niko nywa Henken niko danywa kuranywa savana iri mu gikombe cyabe kandi umvira ngira kabare basava bagashiramo savana ngira kabare iko basava atabikira Sky vola none ukigenda na man kikawe se chiwe nukizanye kirimo dompo man none nakizanye man si bya bindi nyine tuko turavuga urampeshe nariko nywa Henken ubyibuke acambwira ngo unywa Henken ngo je kuba kuguhindurira ngo ubuzima ngo uzosigara ngo unywa ngo ve yose ushaka ndamuraba nakuvye n'ikigongo natakunywa dompe nakunywa izindi Jena mu myamazi none vya president tubwira barakora bariko ari yamamaza nje bakora maze gushikira intebe umvirize umva warayishikiriye byaraheze mama kwanzi ni yanyuma bakuza Buja Town TV ni yakangahe yanyuma mu Congereza nanje zoyita ndabwiye mu Congereza twicara voilà none ko namaze gushikira intebe naho uyimuruka uwundi zani cabona yuko wayishikiriye nyantebe none mani ntwabibonye mani mense wari imyamamazo yaraheze byaraheze ibyo washaka warabironse c'est fini yuko wogivinga biraheze n'ivya dompo biraheze c'est fini kam ndakubaze umurihira inzu hamukoreshe ku munsi umwe dompo zonyene bon déplacement chat de poche tu vois utubeje de tout temps him ukoreshe 20,000 amasa tulisanga 17h umbasiga amasanga y'ikiro dompe na nyoyimwe tusigaye amasaha menshi deja ijoro 20 umbaza kugira mu ijoro ageze kuri kuranga oya ujya mu queen video wiwe kubera ki ujya mu queen video muri clip yamuguriye amarura yagiye atasha ageze muri amarura 5 none mani ngo mucanga akazi n'urukundo man urukundo ni utegezwa gukora oya je umviza Sky ntezo gusohora ujya mu hajya ku kazi biraheze mugabo jewe nagwerekeje ku kazi no mu buzima busanzwe ndagaruka ahubwo uvuga ati nagwerekeje ku kazi ndanaga gukorera wagakoze ga X okay karagaciyemo birakomeza no kwicira byane bigeze kuyi urazi classic dan nimba ntazoba nsarishije by the way beranyihanganire gose birandamunzi mu bakazana ba Empire Avenue ndamuheruka mu bakazana ba Empire Avenue ari naho bera yabavyariye ikibondo ciza cyane cyitwa Mireille Milintia Kimana Milintia Santia Hortal marene wiwe by the way nani zaje bari asemze atadatu naje hari gemona ndayibagira ibaze nukuri ariko tugeruka muri Empire nk'umukazana wa Empire Avenue kuri ubu none ko tubona waje gutembe twatumiye classic dan muzanye muri ekibishiramo ari gushiramwe nka madame urumva ntiyari kugusiga kameme birumvikana je nabitahwe kandi twanabakiriye cyane neza cyane mbere muri Buja Town ewana kabisa muranyemeje bimeze gute muri Empire nibazokwicana umwana wabo bazava mutwara bazomwibagiye kwishura kibazo uyo mwana Empire bon je ne sais pas sindumva anything about Empire actually nijambe ndavyumvise and I wouldn't like to know anything about Empire because I'm not concerned icyo ngomba kumenya Belari ngaha abo bana uyu mwana kweli uyu mwana hari cyemeza ko hoyulmo ari umwana muri Empire ibyo ni ibintu bizwi classic dan ibyo ni ibintu bizwi biri official ni ibintu bera yagiye aranavuga hanze mu emission menshi atandukanye ahubwo rero uragowe kuri teramongora je nta kibazo mfise sumukaza na Empire Avenue umwana wa Empire Avenue nabivuge hano okay na mariage ndagira ndukaza na Empire gute why rindira nabivuge hanyuma tubishira habona gusa Jesse ngomba ko ni relation ya ufitane nabo ba Empire ni I don't know man whatever is going on with you guys no passe y'umuntu kandi je ndi muri yo passe mani ndi umwami yo passe uyu mwana witu wa Empire je ndafise impapuro donc quand il dépense urandika especially mu gihe ibintu biba bimeze nk'uko none Bella jewe ndakubaze entre nous réel muremeza kujya mwana ari wa Empire Avenue
canke hari ibanga riri inyuma y'ibi bintu inge oya ngita kubaze apa yuko ugira ushavure ntiwabumviza ico ngira mvuge kandi imbere ya kamera naringaze mvuga se w'umwana jewe muza nico kiganiro Sky wavyumvise murakoze ibinyagirize nta se w'umwana navuze kandi n'ubure naho niteze kuvuga rero wagomba uvuge se w'umwana kari classic Dan bibaye byo none se umuhungu naye nkamuko kandi mumenyanye ejo muhuriye muri dompo usanga bavuze ko pase we ntuyigura none ninje kandi muri pase gute muri pasi uragarutse nyine hari izina ryibagwe kujya mwana zambarira utarishize muri rya zina rijya rindi ninge ndakubaze ariko yavuze yuko amazina ahora yibagira na wene ngo umwana afise amazina menshi classic cyo niwe kimuhora kameme turambuye ashana ikibi ciwe atwara ibintu byose hejuru yashavuye atarumva n'ikintu novuga kimvamwo basi umuco basatikana imumuco umuco ari we muco nyene ndawumuha ari we muco ni yiwe umuco biragoye hari mu kanya gato nukuri na taxi urayirihira hari iki none portemone yawe neza yogitanda c'est que je veux dire c'est quoi hari gihe no guys jendi seriye ngo listen to me jendi seriye hari gihe rimwe na rimwe bidusaba ko tugira amahitamo abi juste gukiza kazoza kacu bela amahitamo arakoragira imbere y'abantu ngaha amenye neza ko afise intere kuri kazoza kiwe je sais pas ça amahitamo duhitamwo azaba intambamye kuzana bwacu bwahazaza rimwe na rimwe dufashe kubu twagagaciro gusumba kazoza ariko kandi sindamuje ko muri kayizi kuko no yakwigwa bubera bwiwe uje ndamuzitwa Krista bya bintu ni vya kera yakera man umwana arashaka kuba ari gwawe entretemps arashaka kinavuze imwe gusa mu bakiriya donc mu bakiriya bashoye baguze indagara kwa Bella je peux être l'un de muri bo kandi kubona naguze indagara mu hambere kubaragura c'est pas ça dire que harije mu kiya ariko ivyo ni ndabigusabye ni wewe mu kiya donner kuko ari handi arangurira nawe nyene nabakopesha je nagura makashi wewe waragura ankash nagura makashi arabakopesha none imana ugomba unyite ko je no mu kiya donner arabakopesha cyangwa andisha makashi donc arabakira donner yakopesha bashobora kuba nabo ba empire je pas sûr cyabitwa ba client d'honneur biragomba rire arakunda oya nabwo ngira ndire ndiko ndamwumviza mbizi yagomba gushika nashitse ni kuri nashitse nibugure portail ninjire nashitse sigaye nihangana abantu banzi kera babonye ko nihangana nukuri nanje ndabonye ko wihangana cyane wabibonye nawe yego kabisa hama jewe rero urazi yuko ntigeze mpisha jewe ndi mama Milintia kandi anavyishimira kandi rero ikibazo hano kiri nagira mvuge na se w'umwana none birangiye tanomvutse ariko nije namubajije hama ikindi naco kuvuga ngo umwana ngo ndumukaza no muri Empire jewe nta mariage ndagira nibaza yuko umuntu bavuga ko ari umukazana baba baramaze kwemezanya yuko bazobana sivyo nta numwe muri Empire abantu bariyo vraiment nta numwe dukundanamo ariko numwe mu bana bo mu miryango yo kwa bakenzi yo mu miryango numwe mu bana bo mu miryango yo kwa bakenzi okay menzi ko afite ico bapfana na bakenzi ya c'est tout kandi ndanamwishimira je sinabyaye par accident nabyaye ndabishaka kuko ho banabyaye ntabishaka sipa narabyaye kuko iyo ugiye gukora bijya bintu ntibitwaze ntuze ndayibagiye ndazi hari abantu bari barindiriye akantu gusa ndakibagiye ntuyitware ubu uvuga ati jewe nkeneye umwana canke nkeneye izindi ngwara sivyo mu gihe rero ivyo bintu maze kuba fier navyo umva n'abantu biba bibaye ari accident je nabyaye ndabishaka umuntu wese rero twe tureka kwatura ko ibintu abana bacu bibi umwana avuga ati je umva naje hataragera konza yo kwiki nigumiye je umwana wanje yaje hageze kaza ndanamwemera kandi namwiza cyane ahubwo niwagaruka kuri kamera za Bigiy TV turagusabye uzoze umutuzaniye niba bavyemera muri impaka bavyemera
batazoca banyugarira niliyaona ivyo bintu vya empire ni biki niko ndumva baba bankubita copyright ikize ku mwana wabo umwana wabo erega ibintu ngamwe uko murakasha juste je ushobora juste ku clarify ibi bintu bikaba donc tugakura amatsiko mu bantu aho yulma Melisha n'umwana muri empire canke hari secret behind ibi bintu muri Empire Avenue hoba haravuye y'umu client d'honneur yavuze ngo numwe mu miryango donc il peut être umwe muri babakiriya nakubwira mugabo wibuke ko nanje nasumye nanje nagiye nyira abantu bacuza indagara kandi niba bacuza indagara nasomba 2022 none umwana natutwarinde kamera amezi angahe amezi 9 none umva tu none twame nahise sikani watanga gutera umwana bwande December abyara muri December ni iga jendi marene jenda bizi rujya rupapuro rwanditse ko December man ndagwanye ikase dushaka kwa original wubitse copy jenda giye man kwera umvirizi kwangiye no urabaye desi sore ari ibintu umenyenga ngiza kumbwira mu nyuma turi babiri iga hari ibintu ari ukundi kuruza kumbara gusumbuka uku navuze uku ega bera ntabesha mu buzima busanzwe bera ntigera abesha ni wumvise ko yakubwicira ukuri akakubwira ati jewe udafise inoti ntituzobana uramaze kubona yase n'umuhungu asohokana umukobwa amaze kumusohokana kariha byose yambwiye ati turarana akubwira turarana akamwambura byose tiwewe nakugurira ikirato dusohokane ndakugurira impuzu dusohokane ndakugurira amadombo dusohokane tinone uri kurambwira ntujya kurarana waza kubona iyo se banjye biwe Nese zomwe arabona abonye mu kabari cyo byo bari muri urukwavu rwanje Ahora bari muri payote yari yakuruhani ndavuga ati ibyo bintu birakomeye cyane ati maze nyine urukwavu oya tinabagisho kibazo ngo byega amaze kumva ibiko biraki ubu rero nahindutse sinisha nugisha undi soko ariko wamaze gusoka muri studio neza no mu gusoka nataruka hajya neza hari hitara rimwe hajya nkikubita bakabona ko nikubise nkasohoka hanyuma maze gusohoka abo ndagucika ugaca utaha hehe none agenda n'amaguru mbaza wenyine yawe je nagira murabana je narinzi ko ibintu byanyu biri official ndabivuge bikeneye mugahige kuvuga nyuma ya kamera ni bono nayo nima kavyose imbere ya kamera canke no canke na reality y'abakenti bituyivuge nyine canke tuyishira inyuma ya kamera bazi nk'ahantu kenshi muri aka kanyibe bari izuba rimwise rimukubise ariko ni wamuzanye atani imodoka yigirira usanga izuba rimwise rimukubise yabuze na kenshi afite imodoka ya hehe burakwijje wewe nta umviriza ngenda mubaza uyu muri wine up imodoka ni atati wine up ija gusohoka Bella era telefone don urihe ndamande muri studio kwande kwa fake ego rambya no link up no za ndambya oya ndi mp okipuri hehe jewe ndi kuri Empire Avenue ndamaze Empire Avenue ni rambya tu Empire Avenue ni hahandi ate hahandi bariko bansaba ko twokorana. Donc c'est qu'elle me disait que la relation entre elle na Empire Avenue était juste akazi. A part ibyo bintu nta bindi byari. Donc ni umupromoteur asanzwe akora ibintu by'ama promotion. Numenyeshe makuru kumva ko bafite relation na label. Ça me dit rien, toujours nakazi. Ariko rero no munsi ndatangaje no kumva kandi je n'ai jamais kubona interview ariko avuga ko umwana ari wa Empire Avenue. Kuko arabizi umunsi byo menyeka ujya mwana wagenda n'amaguru ku ishuri. Jya mwana uzagira icyayi kitagira isukari. Rero guys, iyo utari bwazi ngo wari hariya yanyuca kitagira isukari. Igihe nari hariya mugabo urumva ko nariho juste. Nariho façon financière. Je donnais de l'argent, je faisais tout comme ça. Et puis qu'il nous j'étais là pour lui.
gusa rero nimba ugomba kuvyangiza nta kibazo tubivemo. Okay, wowe basiki kubabaje nuko ntavuze ati umwana ni gwawe umwana w'igihugu cyo kimbabaje ikimbabaje no umviriza ikimbabaje nuko nahindutse hasere ibintu ngoma bitsamwe namba ivyo ni ngoma bitsamwe namba none mara maze gutunga umwana umwaka n'amezi imana ukabura kuruma kuyo mwana wundi muntu mbona bayase erega shushu 17 zageze kandi bisako tugenda no gabanya telefone ujya mukendi wawe guys none wese umwana afise umwana wiwe ikintu bafise umwana wiwe ujya mugabo bavuze aba mu miryango yiwe seki yitwa Dachina ni Dachina ni mukuru wa Kent P atwangira abakurikirana nka gatatu ego nimba nibuka neza Dachina ni nice sky bibutse Dachina n'umuntu ni gikoko yitwa umushinwa de China neshe ujya mwana wawe ntubona kasa n'abashinwa basi umwana wandi ntiyabaye gwawe man yabaye gwanje muri ASR no muri UNICEF bera yavuze ku mwana w'igihugu mwana w'igihugu ubirize terabiyera nimero ushaka kumugurira amata zozaranyije umvise ibyo agiyemo ahubwo je ikintu cyantangaje nukubona ukuntu muzananye mukavuga ko muri relation atavyo narenze sasa ni ndatangaye murananyemeje mwari and then niyo mpamvu washimye ni wese avye tuje mu kiganiro ambwiye ati kugira ndakubabarira ibintu byose wakoze ejo ingo tuje mu kiganiro umperekeze je mvuga ati kari kwa nice nta kibazo ingo ndaguherekeze unyuma ngo ati burya uzi neza yuko wavuje imbere ya kamera ndambwiye ati nice nkiza rabero basi simba venje imbere ya kamera ngo ibikiri ko abantu batangwa kumvuga nabi ngo sanabi ngeze ngaha haje mwivy'umwana nivyo ugira umbaze umebe neza ureke kuguma ubicisha hariya no hino umwana ikibiki ivyo amuhaye nundi azobimuha ujya no mu marayika nuvuga ngo n'umuntu ariko arakurikirana Motivational TV muri no mwanya akeneye gufasha canke kandi n'umwana ujigi tumana nka kwerekana umwana wanje mu bakobwa bose bari mu entertainment nije afise umwana tunavyemera ne unda ibintu musana uzi ni foto yiwe sky gender wo undavye je waje no vyari ntuze inkota uyo Dachina no uyo Dachina vuga kweli nimba umuzi wo mudachina niba ava muri kwanza das umukobwa anyway unaanza kuona wana babachina memo yanga gusumbya wewe iki nati ujumbura gusumbya wewe okay nta kibazo eje twege muri film baza kwa ahantu hazi gute none bon ivyo birasanzwe mugabo jise reka turaba umwana hama dukore cyatuzanye jise uravijya mwana ukacundaba ukaraba donc ukuntu meze ukuntu magaze cyangwa maguru ukundabe just ni mucayi na man no guys ndakwije metero urumva so uravijya mwana ukandaba donc nta relation vraiment mubona ivyo onye je sinobimenya cane gusa twemenya umwana ni akura umucayina muremure no kujya mwana ari muremure ayo makala yiwanyu we na Bera tuyafatanije yova nk'umuzungu kamera abavyanyamwema barabanyamwema nawe namaze ko namenga ari ibintu kurandabako ivyo ndakubwira undabe ko sivyo ndabe kandi witamporize wabonye ndiko ndabi no witamporize oya jewe fete ndiko ndahindukiye bagira presente sheri mushasha bagira presente sheri umushasha nibonera ya video ya wine up ko ntiyaguma yiruka inyuma y'ingidi hariya anye ico kintu ndiko ndamedita sijangidi man tugaruka kuri wine up sijangidi niyo mpamvu yamuguriye amarura star ariko ikiba nabonye mw'ibintu ndavuga bya bintu kumengo ni vya Bera rero mwuzananye na Bera ndi sinakubajije ngo bijya bintu vyari vya Bera bere ka inyuma y'urugo kwa Bera ni habagaye hari ibyasi byinshi yamamagana guys no munazoka muri studio jewe ibamagana ukira mu kiganiro
wewe vraiment azijya ngidi abazi Bella nibagende kuri wine up wandike classic don ucibona yitwa wine up bisigura ntambira canke kizunze canke whatever you call it murabe ko iyitaya bose ndagutuse kamene gusa byari magera byagerutse no muzi kandi iyo umuntu inzira mubabaza arayihema umaze kubona ko inzira ugumuca mutsitara unayihama unapita kwa jirani. Usiyo mpamvu na Bella igihe yaza yavuze ngo ntakiri muri video fiction ngo to priestess ngo bisaba abakobwa beza unashaka kujayo Bella nawe mengo muri no misuri kengera cyane. Muri no misi si kwikengera amabanga abiri ntabangikana sivyo amugani sabiri gusa ni menshi uraruha uvuze uraruha c'est trop ngo nce subira muri bya bintu nivyo kunda niba nibindi na urazi ariko muri misi nuko utigeze umbwira sigaye mbyibusha ninga no mubira oya classic dan no kurari karabikora neza antuka kandi ndumu ex wiwe kandi se sha musi ni save yahungutse amatama zokaranga umunyu. Je vous l'ai dit franchement on bona bon reka tuvuge kuri Sky uyu nujya mu channel bavuga muri 2021 no basiyemeza karundi kumwe nawe ni he ubona itomati n'igitunguru ngenda kubwire ngenda babwire basi ukuri ari abantu bashaka kumenya ukuri wowe ntabyo kuko reka mvuge none rushira kumumujaniranye mu bisanzwe abakobwa nta rukundo dufise abakobwa ni nka twese nta rukundo dufise abakobwa dukunda iyo biri kandi abakobwa dufise ico dufise gusa dufise amaranga mutima abakobwa nta rukundo dufise dukunda iyo biri kandi ikindi naco dufise amaranga mutima rero wowe imbora yazanye narayariye je kunyitwa mu ex wawe je ugira ntivyo nibisanzwe igikunu kwayo nakuriya utagira nyinshi zati iba hobo ari kumbwira ati duharure naje hari byo naguhaye kubitsa kandi nta naho mwandikiranye narayagusofye ibyo wamaye kuri 11 mani byurushe nivyuzuye natumye usinya contract kugira ube insafe none jewe kuri 70 ya dompo mfise bingaye kuri 11 ma 18 kare babasatu kuturajama man wewe nacho amaye uryoshe man dogodogo urondera ni dogodogo kayibura man none kutagiyeyo ikibazo aho kiri kutagiyeyo uraze kare wambujije usaba na kimwe mugabo nivyo inzira ya hafi ho nyabatwa nawe yaramunye akabi katwe nta keza n'ukuri oya guys reka vuge siko Bella c'est une belle fille. Bon, c'est une fille, elle est charmante. Elle est... Bon. Cool. Nori cool. Nori cool. Mugabo n'umukobwa. Ahubuka. Okay, yarandiye amahera. None kwiri warayamaze. Genda kwereka amahera ubunyene. Nubu yanyeretse nugaruka kwanje kandi Sky nga wawe Sky ubimuremo nice ngenda ucane hafi jewe nice yarampamagaye ansaba ikiganiro ndakimwima nambwiye ati umugabo yarambujije mu nkazo gusanga nkuko ukwana ikiganiro na nice Sky ngo uzomenye ko ibyaje nawe biheze uno munsi wa none namwe ngiye gukwana ikiganiro na nice Sky mvuga byantu byakunze ko nayo heruka mwanga peut-être yako yakurondeye arakubura avuga ati hajya ahantu nice niyo bahura na Bella zo mubwiya message namwandikiye kuko niyo bahura tuja muri kwarusa kugwa abakobwa ati ukundanye nande bisi uno munsi nawe ngo dukwana ikiganiro ati ibintu bikorera ni presente none reka na nice ntabwo yo mugwa nabi ntabwo yo mugwa nabi twara nice ningo gukwepa amazi ukakwebera mu gishanga ugatarukira mu erega ubona muri iyi misi ora guys muri iyi misi hari agakundi kitwa mujye umumpasire aho gakundi kitwa kwa mujye umumpasire cindi kunda keka neza like I'm doubting ko aho bari president and secretary wa gakundi kamujye nampa nurimo mujye umumpasire nurimo kandi gakundi kari gahari kera kitwa baraba mafia baraba iki babakobwa bari bameze uko nyene mbwa sinanzi ko vyagarutse muri show inyuma ya one up twitega iki
serious go numva babivuga. Anyway, ukuramena amatwi nagastomi kaje karambwira karakunda voice yanje man gukora ko n'umugisha. nitwa Mugisha narawuvuka Ndagwanaguza inoti. twagiye Ndagwanaguza inoti. Cindanga kagaye. Cyo kumanda ukoreshe ku inoti. Ariko mukora collabo na Bella Gomez. Siko Bella Gomez azi kuririmba. Mukora collabo na Bella Gomez siko mwotwika. identite wagenda Ningo duzirata. Nanga. ayo karimingo rero shizeho ko Kandi jureke kujyoroshe. Wabo. Wewe gumunkangana kujya kurankankamira. Uganaguza inoti wewe. Bantuze. ariko bekati baraguze rero tudagusubiza be Ariko be, ho ndazihano ngo ndazikugumizeko. Wewe ni urabigomba bibenga. Warari birayamara. nta muntu mama Teka, wewe vuko kuravuga. Shati ko ndagukunda Wamumvise, wewe vuga. Umukobwa gukunda aragutesha umutwe Urankunda, wavuze ko ufise amaranga mutima. mfise urukundo mfise amaranga mutima tweko Teka tekana wewe. Reka gukora ko. Nukore ko. Reka gukora ko. ndiza basi ndakore ko basengeza ngarafise Kuza ni Dabi. Nikagiso nawe ati nikamugenda umumpasi. Zere basiko wabaye bebe muri no mwanya. Ufise inoti man. Yari yabivuze kuva kare. Agakina bagakubisa ingoma. Mugira tuke ndakina. Photographe. Mugira mutuke uwo. Umukire photographe man. Anyway, karagaciye mu bebe. Dompo yanyuma bayinkoye. nanyuma nayo Kandi no gutawuririra taxi. Gusa guys, karagaciye. Guys, umviza jewe rero ndakubwira. Aje ngo manange competition. Wine up iri haje. Guys, nimuje kuri YouTube mwandike classic ubuzo wa mbere Emilio 200 man, wowe manager wanje man kugumuvuga. Sito wa mbere ni madame. Madame Jaezi, man, umukobwa mwa dompo zitatu. Dans 3 heures du temps. Ziri accompagner. None nihanganye nayo imwe. Azigafise ingeso rero yo kutanywa ifana iri muri vide. Anywa burya bukoka burya butoye bwa 2800. Imagine rero maze guriyo dompo amahero kwa cagajangamo ijya koka. Anyway guys, nakunda bati umuntu azi gutamba surtout. Uzi gutamba uriyemera. Genda ugire wine up yanje classic don uyigire uyitambe hanyuma naginge uposti hanyuma weje gupostinga abe hanyuma nyine umuntu wa mbere afise 400,000 ni Emilio 200 wayapunguje oya ni wayamaze ari muri dombo reka mvuga ivyo nzima wewe amaze kuyamara Umuntu wa mbere azoba yatamvye neza, umuntu wa mbere azoba yakoze umuntu wa mbere azoba yakoze challenge iryoshe canke bimeze gute bakore batambe gute batambe barabazi ivyo batamba ushaka kutambika irundi ni batambe fresh uko batamba kose umuntu wa mbere azoronka ama views menshi ama partage menshi comment nyinshi vraiment bon management ya classic don iriho team iriho nako karimwo naho agomba kwigira byinshi bon tu peux contacter waliwe wese nka jembuze mwo targetinga then maze kumtargetinga on va compter par views commentaires partage et puis le premier à 400,000 deuxième ça 50,000 hanyuma afise 100,000 ni batatu kandi hazoba lancement officiel yo gutangwa bushimwe donc hazoba event guys kendeleo kuri YouTube account yanje mugire sabone murabe wine up ni indirimbo vraiment tuyisubireko sikagende mba yumvise gute wine up ni indirimbo novuga ati ni indirimbo iryoshe cyane fait ni indirimbo niyo video ya mbere igiye kuri channel yawe ya YouTube I think so niyo video ya mbere yagiye kuri channel ya Classic Dan ya YouTube video ya mbere iryoshe isa neza video ya mbere isa neza iryoshe kuraba amasanamu meza cyane audio iryoshe gose sibone gituma abantu batayiraba cyane audio iryoshe cyane yakorewe kwa X Factor no Igituma Sky this is the point igituma abantu tokora video ya wine up nuko promotion imeze ukuntu abarundi turafise ikintu cyo gukunda let me see you olololo tugakunda sukari tugakunda indirimbo za ifu dabarimbi tutazi kwera juste barinje muri tutazi n'imedeo ariko iyo murundi akoze kijya kintu akavuga ati basi ko abarundi bakunda iki kintu
reka nanje nkora ikintu kimeze uko nyene umudiho uyu nyene donc amajambo ajya nyene melodies nyene ugasanga ariko amwita umunyamahanga kandi bobo bakunda ibinyamahanga. Ikindi kintu urashaka gukora indirimbo nziza ugakora video nziza ariko yitwara ku promoter agufashe promotion biva na background yawe canke nuko stage buriko promoter akanga kwigura promotion nutangaye nawe amafaranga promotion lakini still ndirimbo ntibakire promotion. So ndibaza ko rimwe na rimwe chem profit iyo opportunity reka twige kameme gutezanya inyuma. Par exemple ubu ndateye imbere ndagize label donc ikomeye dufate par exemple nka Empire canke nka Bantu Boy canke nka Wasafi n'ibindi, je vais engager nzokwangaja sinzoza gukura Davido sinzoza gukura abantu muri Nigeria nje kubangaza muri entreprise yanje. Je vais prendre abarundi n'abarundi kazi ndabashiremo kandi je vais aider abarundi n'abarundi kazi imishingo yose nimba ari hospital nuguruye nimba ari ishuri nuguruye nimba ari shop cyose nzokora devise y'ikijya kinzu ari mu Burundi. Sin comprendre igituma abarundi kuri twebwe twa tugomba ko dutanga ikiruta urukundo ubumwe kugira ngo umuntu abashe gushika imbere. Iya quelque qui m'a fait ibaru arambaza don ndirimbo kari indirimbo nziza ituma demand aussi ça akije ndirimbo ari nziza why indirimbo itari kuri avance na mujya ndirimbo yanje have called aba promoters benshi bakora reject. Imagine nko promoter avuga ati indirimbo ni nziza mugabo watanguye ku rwego mpuzamakungu indirimbo yawe ni nziza ya ndirimbo na level yawe nibingana none bagomba dukore gute? Dukore kanjenje wakora kanjenje ngo man wapi kujya muri wapi man wapi dukore ko wakora ibintu biteye imbere biro ijya ndimiro au niveau mondial gendura n'ama commentaire ari YouTube yanje gitangura urabona ko iya people bava hanze y'igihugu bariko ara comment iya keliki ya comment sanva ati kwindi mbona ibona kuri Spotify urumva abandi yo bari donc hari umuntu yifuza ko akoyira bakuri YouTube yo kumagena kuri Spotify kajya ka $1.5 kakinjira ayo ni 6000 francs ku munsi kakinjira o mumake abarundi beniyo wayikoreye batanifuza yuko iyo ndirimbo yogirane boyumva kandi vous les promoteurs si bose afise umwigoro nkwe wawe cyenda maze kuja gusabana ikiganiro kuri TV online barambwira ko nageza kugura amamega imagine entreprise comme TV online isaba umuririmbyi akizamuka devise yanyu turi kuzamura ingabirano z'abana bato mugaba abana bato babegera bigoye urazi gukora video ya plus de 2 millions ugakora audio kwa fake urumva plus de 2 millions mugaba ishikana ku promoter bwati yo ndirimbo arenze sino ipromoting kandi c'est ça le problème gituma n'ibindi benshi bakora bijamo bakabivamo wamaze kwikokora wakoresheje ubwo buryo indirimbo yiteze ko byinshi but at the end of the time the promoters bakora rejecting bavuga ati indirimbo ntwigira promotion nawe megugira promotion kazamba yo uri he limira meni wundi unkira 50,000 amasaha man wundi ukira 100,000 waje ugira total amafaranga maze gukoresha muri ya promotion ugasanga arenza amafaranga ukoresha kuri audio donc why not get me encourage imbere nuko barayibona they see and they like it they enjoy it bariko barayiraba barayibona genda uraje ma commentaire uzwa ngo love from TV flan love from TV flan muga musabe kiganiro ya love igera muri commentaire donc ntiwibaza ibintu byinshi why not ntiduga kubera ko abarundi aba promoter bayimye inzira bayimye umuryango isohokeramo kandi namaze kubona ico gituma arenje benshi maze kugera ku bintu bimwe musanga bagara kuko ibintu tuko turacamo twe tukizamuka biragoye biragoye cyane ku muririmbyi agitangura mu minsi 10 ufise ama views 8 ufise basabone sai 5 hari umuntu yo kwa kwinvestisa muri muririmbyi ku ndirimbo ya mbere account maze ukwezi kumwe ufise abone bangana ufise ama views angana uko hari umupromoter kweri kwa gukora akazi niyo muririmbyi mugabo rabo iyi ba TV ya mbere muri kwigana kuva wine up isohoze imaze imisi 10 mugabo ugiye kurozoma ngo love from TV flan but when you text them when you check them mwana commentaire yacha ahubwo natwe turazi ubandikiye uzamba nti man tuzokwishura bigaherera ariko wazamba ngo bakene muri mjikanaka akamugura transport bakamugura essence bakanamuha restaurant kugira azokora ibiganiro nabo hafu tukijulikana umenima kipindi sijatoka nimeshatoka unakuja kunambia ngo classic dam toka na kiganiro classic dan ni impinduka nike kintu gishashuzanye mu muziki w'u Burundi
personne fera nta muntu azogira akora bishaje ibintu nibijyanye na ahubwo uburyo bikoramo façon ukoramo bijya bintu abandi bamaze imisi bakora façon ngiye ukora mu muziki wanje ndagomba abarundi gusabane gugutwe gusa cyo niyemeje Burundi sigomba gukora juste kubwa abarundi gusa ngomba gukora kubwa makungu n'abarundi ari umuntu igeze kumbaza why kwereka indirimbo yashize mu Congereza nihisigeze none ko dutamba sukari tumana ibyo bavuga mana genda igitego uzokumva sukari iriyo of course uzokumva wolololo iriyo muga Murundi ayitambuka za mu jeunesse kuri radio ngo none ngo nk'indirimbo wakoze ngo abarundi bazoyumva ariko wagenda ama club uzoja ama club 85% ndivo zivuzwa niza abarundi batumva ku maradio yabo nyene ibiganiro byabo nyene n'izindi ndimbo batavuzwa ukazamba gusabye promotion urayitanze mugabo ujya promotion yacishamo David donc faso jenge ukoramo yokora kuri faso I'm not gonna sindiko ndavuga ko ntari umurundi mugabo ndi umurundi ariko abarundi ariko aranyima inzira nta kibazo at the end of the time ichimana ageni umuntu kizashika impinduka ngiye kuzana impinduka je sinzi kurimba gusumba abandi ariko nje kubikora mu buryo petetre buzosumba bw'abandi kuko man twese turazi kwandika kimwe mugari umuntu usanganditse akayicapa neza gusumba abandi ari je nyine reka turabe basi kuno ncapa reka dukote ku bintu bigirane biboneka ndi mbere hagene mugende muyirabe musige commentaire hanyuma mumbwire uko indirimbo mubibona ejo ndabandi muri filmage indirimbo yanje ya kabiri kandi cyo niyemeje jewe ni kira kwezi indirimbo nshasha ngira ko ndanatumira mu bamenyesha makuru n'uyu nyene mu ex wanje nga imagine kuba avuga ngo turi mu rukundo link kuva indirimbo isoka link yonyene nara posting ibaze nanjye ndakurikirana status yitsiye mbori sabone kuri account yanje ari busy mu China uri sabone kuri reka ndamu uri sabone kuri account yanje ndi sabone nyene ari sabone she's not wewe waragize abone makuri account yanje numusabone nani yazima ntana jugira account yanje ibaze pe ibaze andika classic don ko urafisa amamega no kuraba uco mugurira amamega duhereje man ndamugurira amamega namaze kumenya umwana ava erega ikibazo hano kiri ndamwetse ko ndamufana cyane ashaka kugara acagara nzosiga ndamutelefona ntanyitabe dusiga ndamubwira ikintu cyose amanza akandana urumva simiki agomba kumusana komeye cyane ni nayo mpamvu yanutse ibitutsi byose nemera kunuma ntwawe ko naguma ntwe niyo mpamvu aciya ku brandinga nk'umu ex je sinzi kwavyumvise kugira ngo turiya twana nitwitinye ndamushimire turiya twana nitwitinye reka ndamushimire cyane Bella Gomez canke Bala Gomez wanyiswe Bala Gomez ndamushimire cyane Classic Dan ndabasaba kumushigikira nkuko yabibasavye kubakeneye kuja muri ya competition kugira ngo baraza kudufasha mu editing ikiganiro dushirika cyane ni nimero shika ngira challenge je Classic Dan kugira ngo babashe gutsindira ya 400,000 rega nawe yo kubera muri commentaire naisega nawe yo kubera ntako twafata ka video barabiswe ntambigisimba gusa so guys thank you so much wakoze cyane gukurikirana Buja Town TV muri no mwanya ndabashimira cyane abantu muri ko muradukurikirana muri no misi ndabashimira cyane kukuntu mwitanga cyane mugira ama partage bene mu journaliste mu guheza yagira ngo kuku kuri radio yari yakora ikigero cy'abana nikita sitamwibuka nta promotion yampaye. So thank you so much guys. Katugire cheers bwa nyuma. Mari ikinyobwa cyacu na EXO. Nawe ndabateranije.